Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekezo rya 2026 ukwezi no kwa kane uno mwaka turimo 2026 mu nkundire manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko abumva n'ururimi rw'ikirundi ndavuga bari mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Zambia, abari Angola. Henshi muherereye muri Afrika turabizi yuko atagihugu na kimwe woburamwe mu Burundi avuga ikirundi tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, Saudi Arabia n'ahandi henshi mudukorera muherereye. Tubabwire timiriwe cange mwaramutse biterwa n'amasaha muri ko muradukira mu kino kiganiro mu nkundire tuze kugaruka cyane ku mirongo y'urugamba. Muri kino kiganiro turaje tubabwire ukungene ikibuga c'indege ca Kavumu gihijije kuraswa kuri no mugoro w'igenekerezo rya 2026 kirashwe n'ingabo za FARDC, ingabo z'u ndetse na wazaindo nkuko ino operation twamaze kumenya uko yagenze muri rusange. Niyo mpamvu ndagusaba kuraba kino kiganiro kugira ku musozo kugira ngo ushobore kumenya bimwe mu vyaranze ino operation yabaye kuri uno munsi yabereye neza na neza ku kibuga c'indege ca Kavumu kimaze igihe gitari gito kiri mu minwe y'igihugu cy'u Rwanda n'inyeshamba zaco RDF. Ivyo twaje tubibabwire ukungene vyagenze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Yes, muri kino kiganiro turaza kuyaga kubijanye n'ivyabereye muri Rutsuru aho bivuga yuko ikamyo itwara abasivile yatewe ku nzira ija muri Rutsuru aho ari gitero cabereye categuriwe irumangabo. Turaje tuvuga bagavye kino gitero aho amakuru menshi amaze kuvuga yuko coba cagabwe n'inyeshamba z'ibicu Rwanda ndetse kinahitana n'abene gihugu batari bake bari muri iyo bisi sanzwe yunguruza abantu cyane abasivile. Ino nkuru yose turaje tubibabwire mwakino kiganiro making ashobora kuba amaze gukora subscribe hama tubane muri kino kiganiro. Imbere yuko twinjira muri kino kiganiro twagatwamenyeshe neza yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cyacu cyiza cyo Burundi yongeye kwizegwa n'akanama n'ikoraniro kaminuza rya bamwe mu bagize kanama kaba dasanzwe hajya mu mugambo CNDD-FDD yongeye kwizegwa kugira ngo azoshigwe imbere mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka wa 2027. Ni imbere yuko atogwa canke agenwa haravuzwe amajambo menshi arivyo tuzogaruka ko mu biganiro tuzobaha ku munsi w'ejo ndetse turabire hamwe ico ababivuga bari bagamije ndetse n'icari kidasanzwe kubijanye n'ivyariko biravugwa kwitogwa rya General Major Evariste Ndayishimiye. Ikaze rero mwakino kiganiro mu nkundire mumanze mu fyondere subscribe ku batarabikora kugira ngo ibintu bibandanye yemera neza tubandanye tubana mu biganiro byinshi n'amakuru tubandanya tubashikiza. Jewe ntokodi de Black iyi ni B-Info News. Ikaze rero muri kino kiganiro tugiye kubanamo. Yes, nkuko ntango ndababwira ku kibuga c'indege ca Kavumu hajeje kuraswa mu buryo budasanzwe ndetse amakuru amaze kudushikira nuko harashwe n'igisirikare ca FARDC. Aya niyo makuru amaze kubasoka ndetse atarasakara ahagiye hatandukanye n'igitero kibaye kuri no mugoroba w'igenekerezo rya 2026 ukwezi no kwa kane uyu mwaka turimo 2026. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville bureau numéro 6 canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi.
dusange centre ville boulevard de Lipona numero 5 urenganye gato ikiraro mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Nkuko amakuru ava ngaho ku kibuga c'indege ca Kavumu abandanya bivugwa neza yuko kino gitero kibaye mu masaha y'umugoroba ndetse coba cangirije ibitari bike kuri ico kibuga c'indege ca Kavumu. Ni mu gihe hari hamaze iminsi hariko haravugwa ibijanye n'imigwano y'ikirabera muri territoire ya Fizi. Rero amakuru tumaze kuronka ava ngaha mu kibuga c'indege ca Kavumu ntituramenye ivyononekaye, ariko twamaze kumenya neza yuko abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bo bahakomeretse, abandi habonetse imiduga iriko irabashomba ibakura muri ubwo buce bari ibakura donc muri ico kibuga c'indege aho abenshi bari bakomeretse, abandi bivuga yuko baba bahasize ubuzima nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Mu bene gihugu basanzwe baba muri ivyo bice twavuganye bavuze neza yuko ico gitero kimara kuba ni igitero c'amadrone ca FARDC cyakubise kitababarira ikibuga c'indege ca Kavumu, aho amakuru avuga yuko bakubise ibibombe bigera kuri 2 bikomeye cyane, aho mbere bavuga yuko ari ibombe batari bwigire banumva babikubise ngaho mu kibuga c'indege ibitari bike birononekara, ndetse banavuga yuko kino kibuga c'indege guhera ubu biboneka neza ko kitashoboye kubandanya gikora nkuko cyari gisanzwe gisahiriza zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, haba muri avitayema canke mu kuzana ibigwanisho byose muri rusangi n'ibifungurwa abasirikare bakenera iyo bari ku mirongo y'urugamba. Rero kuri no mugoroba coalition ya FARDC badugije drone maze bararasa kino kibuga c'indege atakubabarira bakibirasa, kuko nabo murabona neza yuko kino kibuga c'indege ataco cyari kimariye leta ya Kinshasa, ahubwo gifite ico kimariye gusa leta y'u Rwanda yo yacifashisha mu kugira mu kwiba mu gutora ivyo bivyajana mu gihugu cy'u Rwanda babitwaye n'indege no gufata bimwe mu bigwanisho bibazanira ngaha mu gihugu ca Kongo bikura mu gihugu cy'u Rwanda. Rero kuri no mugoroba niho ikibuga c'indege ca Kavumu kigiye kuraswa, kumbure twokwitega vyinshi ko ho bahagiye kuba izindi atake zo hasi zizerekeza ku kibuga c'indege ca Kavumu, kuko mu minsi twarababwiye yuko hafi y'ikibuga c'indege ca Kavumu higeze kuba igitero shuma cha coalition ya FARDC nubwo atabashije kubana cy'abakora kayisite cyarabaye cyo guherekinyisha mbazu Rwanda yuko ariho bari ndetse batari na kure cyane nkuko twabandanije tubibabwira. Rero kino gitero cyari igitendo gikomeye aho amabombe agira kuri 2. Aya makuru twarose ariyo yari amaze kugwa hano mu kibuga c'indege ca Kavumu. Turamenya yuko hariho ayandi mabombe yuba yamaze kugwa muri kino kibuga c'indege ca Kavumu, ariko nitubimenya turaza gufata akanyaga kwiye kugira ngo dushobore kugaruka tubabwire ivyinshi kubijanye n'ibi biriko birabera ngaha muri Sud Kivu. Neza mubona neza yuko coalition FARDC yamaze kurahirira rengwa yuko itegerezwa kwirukana zino nyeshamba z'u Rwanda zigaruriye bimwe mu bice bigize igihugu ca Kongo nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Izindi nkuru no babwira mutaramenya cyangwa abeshi mushobora kuba mutaramenye nuko ku munsi wejo umunsi urenganye ngekezo rya 150 indege zibiri z'igisigare cy'u Rwanda zakorowe z'amadrone neza aho bita muri point 0. Ino nkuru sinarose umwanya witanga ko ngo ndayibahe kubera ko hari utwo nari maze imisi ndiko ndirukamwe, murabizi neza yuko ubuzima bw'umugabo ari kwiruka. Rero indege zibiri z'u Rwanda zararashwe muri point 0 aho zari zigiye kugaba ibitero mu hasanzwe hari birindiro vya coalition ya FARDC nkuko amakuru yabandanije adushikira. Izo ndege rero zibiri mu kuraswa nuko twababwiye neza yuko ubu coalition igisirikare ca FARDC arico kiriko kirakontrola ikirere. Rero iyo babonye binjiriwe bagerageza kuraba ico bagitumye ikirere barimo cinjirirwa gacha bibona vuba cyane, maze bakora operation yo guhiga gukora uruhigi wo guhiga izo ndege ziba zamaze kwinjira mu kirere cyabo. Rero niko vyagenze ku munsi wecu drone zigera kuri zibiri z'u Rwanda zarongeye zirakubitirwa ngaha muri point 0. Izi zakubiswe inyuma yuko hariho n'izindi zarasiwe muri Mikenge zigiye kugaba ibitero mu bene gihugu. Ibi nare babwiye
kandi ndibaza neza yuko mwashoboye kubifata atakibazo na kimwe. Rero iyi coalition ya M23 yagerageje ku munsi w'ejo nyene kugaba mu masaha ya gatondo, kugaba ibitero mu mihana y'abene gihugu kugira ngo kwa kuntu bagaba ibitero bakica bene gihugu bacavuga ati ni coalition ya FARDC yabikoze n'abasirikare ba Kongo babikoze. Ibindazi ko mwese mumaze kubona iyi turufu ariyo bakeshi bakunda gukoresha, ariko ubu babwira yo kitakijya kubera ko abantu benshi bamaze kuba bayihinyura canke abantu benshi bamaze kuba babona yuko ino turufu yabo itakijya. Rero no guca batuma amadrone ya kamikaze, murabizi ko ariyo bakoresha kenshi mu mihana y'abene gihugu kugaba y'ibitero. Ariko FARDC ingabo z'ubunini wazandi baravuga ati nta kindi cyatuzanye hano mu misozi miremire, nta kindi cyatuzanye hano mu buseruko bwa Kongo atari gukinga umutekano n'ubuzima bw'abene gihugu. Twebwe abasikari tuzoshaka tubure ubuzima bwacu, ariko abo ducunze bo ubuzima bwabo cyane abasivile ubuzima bwabo bucungwe neza canke umutekano wabo wubahirizwe. Rero niko guca bakorora zino ndege z'igihugu cy'u Rwanda zazigiye kwica bene gihugu, kuko murabizi neza ko mu minsi heze babikoze barica bene gihugu batari bake pe barica n'inka zitari nke. Mwarabibonye aho afande Rugabo muri Twiga niho yerekanye drone umengo ni mwifata amasanamu aza yereka abantu ngo niyo drone ngo ari maze imisi y'ikirarasa. Donc yerekanye drone ndashobora guterura n'ikiro kimwe cy'ubufu, mugihe tuzi ko drone iterura amamisire n'ibibombe biremereye kandi byinshi cyane. Mugabo tugereje kuraba ngo yakoroye ngo drone yagomba kwirikana ngo yuko ngo yoba yakoroye ngo drone ngo ya FARDC, kumbe yafashe ijya drone ifata amasanamu mu mariage. Ijya drone imwe bifashisha mu gufata amasanamu ngo niyo drone ngo ya FARDC ngo yakoroye, kumbe kuba kumena amaso canke guhenda bajya mu nyumurenge bibereye nk'ibijuju bamaze kumanipigwa na leta y'u Rwanda kuberekana yuko bakomeye bakoroye drone orkesifu. Ubundi ho drone nya drone ari drone bifise ibiguvu vyinshi kandi ishobora guterura ibiro bitari bike cyane ibiro vy'ibisasu. Kuko munsi wejo abeshi ndibaza mwarabonye ibisigarira vy'amadrone y'u Rwanda yakorowe ngaha nyene mu maho plateau. Abatarabona amafoto muze kuza munyandikire kuri nimero kwa kuri screen cyangwa bashira mu group yacu WhatsApp, mugaca mubona ivyuma biba bigize drone kwanza ngene biba bingana. Ivyuma bigize drone ya nyayo nka ziya za makamikaze ziya za madrone CH4, nka drone CH4 ijya ya FARDC unakoresha cyane. Ni drone ishobora kuguruka donc n'abantu babiri bayicaye ko bakagenda atakibazo na kimwe, kubera ko ni drone ziterura ibiro vyinshi. Ko nishobora kuvuga ati drone ishobora guterura misile, ntumvuga yuko ari drone nka rya Rugabo yerekanye. Drone ishobora kurasa igatera bombe ikarihitana ubuzima bw'abantu cebwe inyesha mbasari zikisi z'ya Rugabo. Afande Rugabo yerekanye wapi abazi ivyagisikenda zikomuca mu bitahura cyane. Rero no ku munsi nko ndakunda bivuga amadrone agera kuri abiri yarakorowe, ndetse guteranya n'aya madrone yakorowe muri .0. Rero murumva yuko igihugu cy'u Rwanda kimaze imisi cyo kirahahombera. Tunabamenyesha neza yuko iyo drone imi ikorotse haba hakorotse umuriyoni w'ama-euro ugirwa ijya drone kamikaze. Na madrone offset ari expensive cyane, azimvye iyo bayikoroye itarashika ku hangiro canke idakoze ico yategereza gukora, aba ari uruhombo cyane kuri zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda na leta y'u Rwanda muri rusangi. Niyo mpamvu iyo leta y'u Rwanda bayibwiye ati utegeza kuri kuva muri Kongo igaca ibona canke igaca yiyumvira ivyo imaze kwahombera depression ikiduga canke bagacamera nk'abiyahuzi kugira ngo ntibashobore gukugwa muri bino bice bamaze gukubitirwamo. Rero kubijanye n'ivyabere nka kugwa c'indege ca Kavumu rikenda basomere ubutumwa abari muri ako karere bashoboye kundungikira bamenyesha ibiriko birabera ngaha ku kibuga c'indege ca Kavumu, aho bambwiye ati ni inkuru yihutirwa kuri igenekerezo rya 26 kwezi kwandamukiza, aho ibisasu bibiri binini bitaramenywa amazina y'ingene vyito canke uko bingana n'ubushobozi bifise vyatewe ku birindiro vya AFC M23 biri ku kibuga c'indege ca Kavumu, biza kurangira n'ikibuga c'indege gishikiriwe. Mu gihe vyashitse ayo mabombe
yaguye muri ako gace kabamwo akaba yibasiye cyane mu mabombe agace kabamwo abasirikare ba M23 RDF, bituma haba ugwamo n'akajagari kenshi cyane. Amakuru ava aho vyabereye avuga ko habaye guhunga no gusagarara mu basirikare muri ico kibuga c'indege, ndavuga abasirikare b'inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Naho bimeze gutyo ntiharamenyekana neza igitigiri cy'abasirikare b'u Rwanda bahasize ubuzima canke abahakomerekeye, ariko ico gitero caciye gituma umutekano uhungabana cyane muri ako karere, aho ndetse abene gihugu basabwa kuguma bari maso no kwirinda kwegera aho ibintu byabereye, kubera ko umutekano muke ushobora kuba ukiriho aho ibintu byabereye. Murumva neza yuko iyi ari nka communique yatanzwe na bamwe mu bategetsi basanzwe barongoye ako gace kabereyemo ivyo bidasanzwe, ndetse no babwira yuko ahari ibirindiro by'inyeshamba aho ngaha muri Kavumu ibintu vyabaye nabi, vyashubiye kubaburaswa aho bamenyesheje amabombe agera kuri 2. Muga hari abandi batubwiye ati bivanye n'ingene twumva ugusamirana n'ingene wamengo no guhanahana amabombe agera kuri 2 ashobora kuba yarenze, kubera ko ni ibintu vyamaze umwanya munini biko biraturika. Kumbure watanze ino nkuru yo bayitanze hagiturika amabombe 2 kuko vyabaye mu masaha ya saa 10 z'umugoroba aho ko kino kingano ndiko ndagikora mu masaha 1:30 zo ngaha mu gihugu cyaciza cyo Burundi. Rero murumva yuko ibintu bitari bisanzwe nabukebuke mu kurangiza ino nkuru yacu. Wewe wihanganye kuraba kino kingano kugira ino saha, reka ndababwire ibijanye n'umutekano muke uri kurangwa mu bice vyafashwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri kano kanya. Katwibande mu gisagara cagomye, aho amakuru ava yavuga yuko ikamyo itwara abasivile yatewe ku nzira iriko irerekeza muri Rucuro. Ni gitero bivuga yuko cyateguwe aho biyita muri Rumangabo, aho bivugwa yuko hari abasivile bagiriwe nabi cyane ku buryo bukomeye ndetse binateye n'ikigongo. Amakuru avuga ko hari abagore bafashwe no ku nguvu ngaha muri Rumangabo. Ikamyo yari itwaye abasivile babadandaza iva Igoma yerekeza muri Rucuru, yaguye mu gitero c'abasirikare bari hafi y'ikambi ya gisirikare ya Rumangabo muri Rucuru mu ntara ya Kivu. Abavuze muri izi ntara za Kivu bivuga ko abo basirikare bakoze ibikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina ku bagore bagera ku 23. Abagore ku 23 iyo bari mu iyo kamyo. Amakuru adushikira avuga yuko bamaze kuba bafatwa ku nguvu. Nk'akarorero havuze umugore umwe yitwa Gizere, bivuga yuko byanse bivuga yuko yanse kugirirwa nabi aca araraswa arafa. Uyu Gizere yaswe gufata ku nguvu n'izinyeshamba z'u Rwanda, bamaze kubona yuko yavyanse niho guca bamurasa hama aritaba Imana canke aca arapfa. Muri Kivu y'Epfo nyene haravugwa ibikorwa vya gisirikare biriko birabera muri Nyangezi, ni muri Kivu y'Epfo, hariko haravugwa abadashigikiye abinjira mu gihugu badafise impapuro zemewe, ndetse bikavugwa neza yuko aba biriko biraboneka ko bereko abarinjira bafise impapuro za magendo ari abo mu gihugu cy'u Rwanda, nkuko amakuru yacu abandanya abivugwa. Amakuru novuga yuko yo gufata ku nguvu yo yagerageje kwibonekeza cyane, ndetse ngo vyanagwiriye cyane muri kino gisagara cha Goma ndetse no mu micungararo y'ibice byose byafashwe. Donc ndavuga mu bice byose byamaze gufatwa n'izinyeshamba, hariko haravugwa ibijanye n'ifatwa ku nguvu y'abasirikare b'u Rwanda. Nta wuzi yuko President w'u Rwanda yagiye kubwira abajya abasirikare b'u Rwanda bajya ba RDF ati genda muterinda musambanye bajya bakongomani ni mumara kubaterinda bakavyara abana bavanze namwe muzohita mwita bakongomani. Nta wamenya kuko kuri no munsi biraboneka neza yuko icyaha cyo gusambanya canke icyaha cyo gufata ku nguvu abakongomani muri kino gisigare cy'u Rwanda kiko kiriyongera cyane ku rugero rudasanzwe. Ibi bituma abene igihugu bakongomani benshi umutekano wabo wongera kuboneka yuko ari ntawo, kubera ko bariko barahohoterwa abandi bakicwa rubozo kandi ataco bariko baraza. Ko mwana vyumvise muri no nkuru, ni nkuru ndende ofete ntago mvyo kwasomera ngo ndabamarire, ariko murumva neza yuko uramutse atemeye gusambanywa ku nguvu ahita
yicwa vuba bwango nkuko amakuru yacu abandanya ayevuga nkuko byashikiye ubujizere yari muri no bisi yarimo abamama gari ku 33 bose barasambanywa mugabo wewe aranka ko asambanywa rero amaze kuvyanka yahise agira yahise araswa ubwo nyene aca araryamira kuboko kw'abagabo nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero zino nkuru novuga yuko tuzakomeza kubatohoriza ukungene ziko ziragenda nuko zifashe, ariko murumva neza yuko ibintu bikomeza gukomera ngaha ku butaka cyane cyane mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Nari nababwiye ko muri kino kiganiro tuza kwiyagira gato nko mu minota nk'ibiri tuvuge ibijanye n'igenwa y'urongo igihugu cyaciza cyo Burundi, anasanzwe arongo yakanama kinararibonye mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho muri kongre ya yuno musi ubwinezo ya 2026 batangaje ko ari we yongeye kwizegwa mu kiringo kigira kabiri kwitoreza mu kibanza cyo mukuru w'igihugu mu matora azoba mu mwaka wa 2027. Byahari hamaze imisi ariko aravuga amajambo menshi ngo ashobora kutizegwa, birashobora kugenda ku, ariko nk'abarundi bazi urugamba arimwo n'ubwo naharugejeje vyari bikwiye neza yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yongegwa ikindi kiringo nkuko babimukoreye kandi nkuko abarundi bose bavyishimiye kugira ngo ashobore guhangana nibi bibazo biri mu karere. Kandi twarabonye neza yuko ari umugenerali koko kandi abikwiye, akora ibintu atabwoba kandi akabikora umutima uri mu ndata warenganije, ndetse ibintu byose bikagenda neza. Turizeye neza yuko gutsinda ko murabizi neza yuko urinze ushigwa imbere gutsinda wa watsinze. Rero nk'umuryango wa B-Info News turamubwiye ati congratulations our president General Neva chief commando kuri nditeka wongeye gutegwa n'Imana n'umugambwe ukaba uzoba mu kibanza cyo witoreza umukuru w'igihugu mu matora azoba mu mwaka wa 2027 n'umwaka tuca dukurikira. Murumva neza yuko hamaze kuba hagera kandi bamaze kuba babaheza yuko bamaze gutangaza 100% ndetse byamaze guca no kubwaziye risandukanye, aho mbere kuri no munsi muri capitale politique mu ntara nziza ya Gitega abene gihugu baziriye mu mabarabara barindiranye igishika uwo mukandida aza gushigwa imbere n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri ano matora twimirije. Rero ndibaza neza yuko abenshi byabaguye neza, kandi nubwo atari kubawe abarundi barabizi neza yuko ari benshi bagwananye kandi bari nko kujya nkuru nziza yabakundishije General Neva akabakorera n'ibindi vyiza. Iciza nuko abarundi bose babona yuko hatwaye umurundi abaha amahoro ndetse akanaharanira cyane inyungu zabe n'igihugu cyane bato bato. Ibi byose ndazi yuko bimeze neza, ariko kongera General Major ni avantage mu zindi avantage. Ndibaza ko ari indi step ushasha urundi rugero rudasanzwe General Neva chief commando azogeza ku Burundi nkuko yavyiyemeje, ndetse na vision yamaze gusiga imbere y'u Burundi bwifashe 2040 Uburundi buteye imbere pays développé mu myaka za 2060. Turizera neza yuko ibintu bikomeze kuba vyiza cyane, kandi ndabashimiye cyane mwebwe mwese twanyuma kino kiganiro. Ndizera neza yuko mukomeza kugira ibihe vyiza, mukomeza kugira amagara meza n'amafaranga weekend tuko turayirangiza. Ndizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza no kumererwa neza mu banyu no mu vyanyu. Bye bye.